hama rero babanyi banje mpereye kuri mutama Abel nagoma fata kanya ndabashimire mbere kuri wo dukurira mutama Abel nawe wenene eka n'abandi batashoboye kuba bari ngaha mwambaye hafi kuva ngize ivyago ndabura mushikanje ukuri mwambaye hafi gushika mukumfasha kumushingurana iteka ndabashimiye mwe vyimva mutima ibi vyambaye ko namwe n'ivyababa ko nzobaba hafi nkuko mwambaye hafi mu by'ukuri ntibiri guhogora ushima kuko ibyo twakoze byari ngombwa ko tubikora ko twabikoreye ababanyi nimba umuntu w'umubanyi agize ikibazo tugeza kwifatanyana nawe rero nkavuga ati mubandanye kwihangana ku byabashikiye kandi mureme mu mutima ntibace intege mureme mu mutima kugira ngo mubandanye mutegura ejo hazoza kuko ujya we yamaze kwigendera yamaze kugenda nkuko isi bitwigisha cyangwa uko twayisanze iyo umuntu yagiye we yahejeje urugendo rwe kuri nose cyane wowe usigaye ni wewe uca wiga ungene ubandanya ubuzima bwo kuri nose rero ndabashimiye hama kandi tukaba tuzoguma hafi ibyo dushoboye murakoze cyane kuri Imana bahezagire ndashimiye kandi na sheri wanje yambaye hafi kuva ngize ingorane bikanka kasiga bikanka kataha akavuga ati reka ndamube hafi kuko urazi gupfisha birabaza no kwakira ntivyoroshe umve ko ndagushimiye rero sheri wanje hama nagoma ndabamenyesha yuko ikiriyo ndagisambuye giye gusubira mu vyanyu nibaza ko na sheri wanje aca yitegura ngo atahe warakoze kumba hafi sheri urakoze kumba hafi nibyo naho utaha uzokuba uri hafi yanje nanje ndabashimiye kuba mwaratubaye hafi byari byoroshe ariko mwarakoze mwaritanze nk'ababana hama sheri oya nahanje hehe nguma ngaha rero nuzi ko amafaranga twari gukoramo mariage tuyahamvyemwo hanje nikumira ngaha n'ubundi nari namenyereye umva sheri urazi ko twe turi abana b'abakiriso nubwo ikibazo cabaye jewe ntekerezwa ko tugira mariage yisoneye mariage yemewe imbere y'Imana n'abantu ivyo rero sheri ndakubivuga ibi naho vyabaye tuzobitegura tugire mariage sheri nshobora gucikiza urabizi ari gucikirana cikeka iminsi maze ngaho niho vyibutse sheri garuka tuvugane bazi kuraba mugabo nturi umwana muto uraba ico gukora rero ukazuranzana gusoma akayaga kumabashusha ninda ni muri plafond nari inkorora bavanye muri plafond hariyo grippe impamvu nakuzanye ngaha ku kazuba burya nawe si icyo ushaka ngo tuyage cyakumurire nta kibazo mu isanzwe ya jewe maze igihe ndarwaye kandi cyane pe ku buryo ntazi nimba nzokira none ndakuvugutira umuti ndagusubize ku murongo Imana isuri kubone kuri online nk'abandi rega aho nari muri plafond narubuye umuti usubiza wongera iminsi yo kubaho narawumenye ndi muri plafond uri muri plafond ngaho iwanje wari kubuganga ajya ningone nagiye mu Suisse ikatubireke
tubireke n'urunyishiro ruramaze kuko ikintu nashaka kubwira si ikindi nashaka gutuma uragerageza ugende nk'umusore urazi we ko utari umwana ugende ndabire b'abakobwa bose ivyo nateye inda kuko ndabakeneye ngaho ico ndababwira banzanire ubabwire ko ndabakeneye bitarenze ejo b'abakobwa nateye amada mbe bari bangahe abakobwa bari batatu ariko rero ubu hasigaye babiri umwe ntakiriho rero nkeneye ndondera abo babiri na wa mugore twahora tubana ngaha bambwire baraze ndabakeneye ico ndababwira babiri ushatse kumbwira ko Ange yitavye Imana Ange yaritavye Imana ico biziko cishe yora kiramusanze ndumva umutima muhaye waramuhitanye yora Ange is going to kumbe niwe wabikoze Papa God incamake urampeye kubuye kuko urumva yarafise n'inda yiwanje ntigashaka ko jina koroye inda hagukoroka inda hagakoroka umuntu gasha wumva jina nenda bifisemo uruhara hama ngo niwe washaka kumvura kugira unkurikize uwo mwana wanje yajanye nanje nyine babwiyongereye ariko mfise ikibazo cyaho hantu ntumye none jewe nk'ubu ninasohoka nkaja mwibarabara naya mabi wumva banzi ko urumva nkaca mpura na Keve umva nazuba niteye ingorane kandi twavuganye ko nzoguma mu nzu kugeza ubwanwa buja hose umva renda kubwira ntimuhura uragerageza ugende winyegeje kuko umaze iminsi batakubona nta n'umuntu n'umwe yikeka kuriho vume wambara ishapo ntibaza kukubona hanyuma ugende ubabwire ko ndabakeneye bose bitarenze ejo abantu nko mu muti wibuye umuzi wibuye ariko kangerageza gusa je ntibabe binzanira ingorane ewe bikore none ni wari kwigiye oya je ndariyemvye ahantu ubona uko ngo ndavyibusha ha nindi ubona ntubwiye n'ubu vyibuha hanaragwaye ibintu mu ndindira vyimba umwanya n'umwanya ubona mpasutse nkabiga gupasukirako nkuviza abapangayi we na ahubwo reka ntacyo reka mpfe kujya kubikora uko nyine ariko aha ndabona ko bihava binzanira ikibazo rero ikintu ca mbere ndabashimiye kubera ko mwashoboye kunyitaba nkuko mubizi mwese murazi uko habayeho urukundo hagati ya jewe na mwebwe ubwo rero nkuko mubibona urabona ko naragwaye indwara ndabona itariki irakira kandi kuba itariki irakira sinzi ngo nguma mbaho canke sinzoba ariyo mpamvu niyumvire ko nogira ibyo nshemura nkihumeka murazi ko hari habona naragenda hakana ko tanda nabateye ariko kuri koko guhari nuko ari byo ndavyemanga yuko sindayiwanje kanurya ndavyemanga ko afise inda yiwanje n'aba bose ndemanga yuko ari abagore biwanje kubera ko harabayeho guhurana rero nkabatebeye mu majambo make nagira ndabaraga ubutunzi bwanje mfise kugira ngo umwanya wose mbaye ntakiriho ntimuze bugwaniremwo umushwana nkabizi ibyo ntunze ni itongo n'udufaranga dukeya kuri konti ayandi urazi ko amahera nayo amaze nza ndayabaha twarayasangiye mugabo ibi ntunze ngaha muzobisangiye rero nateguye ngaho urwandiko hari urwandiko ngaha nanditse ndabemanga yuko ndabemera mwese muri abiwanje kugira ngo igihe nzoba ntakiriho muzomenye nimba
muzohagurisha umwe agatwara ibihumbi 100 undi agatwara ya bivanye nayo muzogurisha bizova kuri mwebwe ariko rero iri kete nzorisigira umutware yo ngaho gatumba kugira ngo azoshobore kubatatura ndazi ko abantu b'abakobwa kenshi mutemerana nico nari nabahamagara ndibaza bata ofisi ikibazo muri mwebwe kuri ivyo meze gushikiriza ikibazo nyabara okay je kubwico ndafise ikibazo fise sikindi watubwiye ngo igihe utazobwihari twebwe nk'abagore bawe nkuko watwemanze watubwiye ngo tuze tugabure ino parcelle bono dufaranga turi kuri konte tuzotugabure mbega tuzotugabura twese ko turi bane gute kandi twebwe abagore dufise inda zawe turi abagore babiri ni jewe na nene aba bandi tubigabura gute bije gute kuyihe mpamvu niki gitumye uvuga ngo tuzogabure ikibazo canje carico ushatse kuvuga iki badukureko nibyo ushatse kuvuga uwo mwana ufise ari hehe nta ndobona afise none ubizi gute ko jewe itarayigiyeyo ninda y'umunsi umwe yitwinda ariko agaburira abagore biwe nako agaburira abantu bafise inda turumvikana umugore niki umugore atavyaye mu rugo aba ari umugore ki numarurire we mwari mumaze kuryamana inshuro zingahe kugira witware ariko murashobora twumviriza ariko aravuga akamanzi gaheza muhera guterana amajambo emwe jewe numva atari n'ikintu turiko turapfa nimba twese yabivuze ko atwemera nuko twese yaturongoye none turiko dupfiki umva nico gituma nabahamagaye kubera ndazi ko mutoshobora guhuza mbaye nakiri nabahamagaye ibyo vuga ngo wewe uri bungeze no yari bungeze ngo ntiyibungeze ico umenya nuko je ndabemanga nk'abagore biwanje usanga unazi nuko bari muri rugo babangaho we wari waranigendeye uraruta none ubwirwa niki ko nubo batoba barasamye no mwiyindwi canke no mundwihetse ivyo rero vy'induru ntavyo nkeneye mutava munasema ngo mpave ndanitowe n'Imana nejo kuko nubwo ndiko ndabagabira sinshaka gupfa ubunyene nje ndacakeneye kubaho no kwivuza hari igihe usanga ndanakize rero mutanyigaragariza ko nabe nkiriho ijambo ryari ibisigaye muzoyage muhuza kandi murakoze urupapuro nzoruha umutware sinkeneye ko muzoshwara bye mba ndakubwira ibintu byo kuzurigira umuntu hatari ubigabanya hano batazi gushima wowe urugo waruvuyemo warusohotsemo ushaka kugwanya abantu barubamwe nta misoni wabura kutavuga erega we nta kikugoye atari kurya no kuryama no kuduzi wese ufise ngaho hari kindi ufise wowe je nta nisoni ubwira yaba uwundi ntuburi kuravuga reka ndagutera inkuru iyi nzu iraramo jewe n'uyu agwaye akoroye ntutumuhindukiza sivyo wowe buri hehe ubu ukora muhindukiza urazi ukuntu ajya urazi ukuntu nabyuka urazi ukuntu ajya urazi ikintu kimwe kuri we na kintu kimuzi bakuragaragaza no kugufasha umwana wawe nazo bwo mwibarabara mugakoresha kugonya abandi uzi n'amakuru usenga Imana aguma ariho naho ubundi bwo bwakagenda nzoza mu yindi shusho apana iri kurambonamo ibyo uri kurivugisha uzotumuka uzobibonesha amaso yawe abiri ndayakurindirije sawa mwese sinzi ibyo muri ko murapfa ahubwo yatevye kugira ngo icyo nashaka kumva nacumvise wabonye ibyaraye bibaye wabibonye ndakubwira ukambona nabi abantu barabaye nabi ana yifuza ko tugabura twese ariko ujya mugore nako avyanga akifuza ko bogabura ari babiri kandi twe twavyoroheje umva rero dufatirana amahirwe tugurisha hakiri kare je n'ubu ndacari ku kintu ndarondera umukiriya abonetse ni pompo tugurishe tujye ivyacu twikire atari uko azonapfa babidukuremo kandi ivyo yakora avuga vyari ivyo natwe hari abana dufise hari inda dufise ariko bo bafise inda ziwe bagene bagore biwe
ndakumva kandi ndagutahura ariko rero dukurikije mu butungane ntabwo tuba dushizemo ubutungane kandi iyumvira ico kintu kuragarukana kandi bagiye abantu bona basa nk'abantu bashaka gukurikiza ubutungane barikunda amahirwe ariko nayo iwacu Imana yaraduhaye bisaba ko dukoresha ubwenge erega Imana nizo dukorera vyose birasaba ko ariho intambwe twebwe kwiterera kugira bicemo rero ni kuraba tugatera iyo ntambwe dusigaje tukahagurisha twikuriramo ivyo wacu twigira erega uyu mugabo ariko aragenda iyo nama yawe uri kurangira je nta no kwemera ushima mbere ntona yemera nayakaye naramaze kuyimuha narayimuhaye yo kumenyana n'umwana kweri nikaye warayimuhaye uzokwicuza amahirwe naza kabiri niri rimwe gusa icyo caraheze neshe ko mbona uko muremba kweri jewe sindabitahura kuko ndavye ku maso kugira ngo ndakomeye ariko ndabona atakazoza pe rero burya sho hari akantu nami ndiyumvira urabona wowe uragwaye kandi urarembye ushobora kugira ikibazo ugasanga nyine udutatu kuva ufise wari ukeneye nko kwitabaza umutware cyangwa ugasanga kuvuga biragoranye bikakwangira kumbwira ahantu hari yakaye je numva wari kuyima nkayibika nkayigumana akaba je nzoyiha umutware umusoso ushakira kubera ikijya kabishaka cane none gabasha ni kubera iki ya si ukuvuga uko ahubwo ndiko ndakwitaho nanga ko bizogutwara ingufu nyinshi usanga biriko bituma wiyumvira cane kandi ubona wigwariye urazi rero maze kubona ko amagara atariko aramera neza kandi ukabuzi ko ari ikintu nasezeranye ko negeza kubatunganiriza mwese narandaye ndayimushira icyo akayiburi kwa mutwara ntayiri ngaha naramubwiye uko igenzo ba ntakiriho azotunganya iby'urugo akabatunganiriza abo mwese muzogira ikibazo nta muntu azogira ingorane by'ukuri nawe sinumva ukuntu ushobora gukora ibintu nk'ibyo utabibwiye umuntu ukunda none tubanye ngaha gute nibaze ko atarukundo ruhari nta kuntu wakora ibintu nk'ibyo utangishije inama kandi tubana mu nzu tuzahungisha inama kuko je ndi umugore wawe canke nta rukundo rurimo weje nibaza ko tubanye tudakundana gusa ntubifate nabi mugabo wakoze amakosa ndakuvyakira uko nyene ibyo nahisemo wewe ngaha gute nta kimwe n'ibisanzwe ndabona afata akayaga nibisanzwe oya mbwira neza nomorera gute uri ngaha waje gufatira akayaga ngaha gute aha hariho akayaga n'ibisanzwe mbwira neza uri gukora iki ngaha gusa nari ndindiriye mutamanga ugace tuyaga ntuzi nyine ko abantu bakuze tuyagira hano batikame ndateramiye nganda murindirireho kandi urazi ko ngari nko muhira kabisa nibisanzwe wiga iki wowe upangana mutama wewe wowe murasivye mu upangana amadiri deja ujuza ukinyegeza ino inyuma y'urugo abariho mubivuganira ivyo bintu muvugana nibiki muhavuganira ibiki wowe nawe ariko reka kubikomeza n'ibintu bisanzwe kuba ndi ngaha ni muhira naraza ngaha abateramisha ni byinshi twafashanyije ariko mugomba kubona yuko umengo ibi kuba nice ngaha nsamira akayaga ngakari bisanzwe ni uko nawe kugasamira kundi muwanyi nibyi hari icyo nono yene ushaka kwiba none woza ngaho udashaka kwiba gute woza kwinyegeza inyuma y'igikari ngo ufite amadiri mugomba kuganira na mutama ntushaka kwinjira mu nzu mukavuganirayo aha niho uza mukayagira ararembye nukuri kose je mbonye arembye ngo tugende tumurabe kira bitaro
umviriza kintu kimwe basi manzi tumushyire ngaho banze yicare kwanza gatoya yicare Marezo warakomeye neza mu mutwe umuntu aremvye nko tumwicarike hasi ko kumutwara kwa muganga ikibazo cyawe nuko utanyizera naguma ndamukorera umuti bita express do malaria maradu urumva ishobora kugira iki kugarukana ingufu n'agahengwe ko gutuma asubira kubaho iminsi mike kandi uwo n'umuti menye vuba no mufasha umviriza twubahane numvurukira ubwenge siko nunduhishe tugende kwa muganga umviriza ntimuvyanse sawa hogi oya reka tugende andaza ko nk'umuntu ariko ndamukwakwanyije hoshi mbere na mbere kamaze ndabashimire kuba mwashoboye kuza sinzi ngo ndaza kubivuga gute kugira ngo amakuru akwiye ku byabaye byose ariko icyo navuga ni uko bitatugendekeye neza twamuvanye ngaha tugiye kumuvuza tuzi ko tuza gutahana umuntu yakize canke basi baza kumuvura ntitwe tuzi ko aza gucikanira mu nzira icyahabaye twamutwaye muri morgue tumurazayo ubwo murazi ko taburyo dufise shaka ejo dutegura indi nama turabukunda tugomba kuba niteka kuko bagumye muri morgue amaherero caba menshi nukuri madame Abel wihangane cyane birababaje urupfu rurababaza wihangane cyane nukuri urabona muri no caritien yacu impfu muri no minsi zabaye nyinshi ariko wihangane wigumye natwe ababanyi turahari twabuze twese Abel yari umuntu ngira akamaro mu kibano yari umuntu yita abandi kandi urupfu rukaba rumunyabiranije ntiyagwaye birababaje n'ibyo koko gusa rero nagomba nibariza umuntu umwe yicaye ngaha Marezo wewe uracashobora kwicara mu bantu ukubaho ukakwicara mu bantu nyene ukubaho kukigira nk'umuntu w'intungane w'umunyamahoro Marezo uratwewe wishe mushikanje ni wishe yorayora bisigura yuko na Abel ari wamwishe rero kuza ngaha mukiriyo kumva ingorane zashitse muri uru rugo nkasanga wewe Marezo kwabaye kubaho umuntu yabuze nibibazo ndiko ndacamwe n'umunsi byaturutse kuri wewe uravyumva neza rero je ikintu savye nuko wova ngaho ukagenda sino je ndakora amaraso ngaho kuri mumbabanye ndasabye imbabazi ko byabaye byose je byabaye kumboza kwirondera duhera gusa nirira baraza bakanyitura ibibazo bafise bakambwira yuko mama bashaka gukorora ibiki abandi bameze uko yorayora nawe yari umuntu mpimira ko imiti yose nakoze ariko mumbabarire n'ukuri kumana sinzosubire ndarahiye sinzosubira yani ndabyihanye jewe ndabonye yuko ubuyuwayi bwanje bwomara abantu benshi nibaza ngo ndiko nkora ngo technology ngo zigezweho ngo zimiti vraiment mumbabarire ku byabaye mutamake ikibazo cy'uyu muhungu reka tubanze tukiraze tubanze twiteho uyu muntu yitavye Imana turabukuntu twomufuba hama iki kibazo cy'uyu tuzoshe tugiga ko mu nyuma ari cyo gufuba twahejeje kubigira kandi rero kashe ngira ko nsaba ko twogenda je na Marezo kuraba abantu dutumira baze kudufasha guhamba dutoze n'umusada kugira ngo Abel wacu tumuhamba yiteka Marezo tugende mpikaye bari je nandika abatura